mwese muriko mukwirana Dunda Entertainment. Uno musi turafise uno muntu mwabonye ingene yahindukiye nk'umuntu nyene atoroshe aragumye nigiye koroha muri iki gihe cy'ubuhinga bwa none. Amahoro neza. Amahoro cyane ndabaramukije. Ego ninde tuko turavugana? Muriko muravugana na Jet Iranzi. Ego turabona na wewe uri cool. Yes, cool up nicyongereza urakivuga. I'm cool, I'm very nice at all for shit. I thank God. So. And at action, in action or in action. Better in action. Yes, of course. Better in business. Better in action, better in business, better in health. Better in everything. In your neighbors. With your neighbors. Yes, of course. With your neighbors. Tuko tuvuga yuko ari better. N'umuntu akunda gusenga? Yes, of course. Agaca kunda Imana. Yeah. Hanyuma Imana igacizana iki amafaranga. Akunda gusenga, akunda business, akunda gukora. Yeah. Iyo wumvise BOX ucumva ko harimo money. Amahera. Money. Yeah. Ego. BOX business online XTV. Uno musi rero reka cyo tukubaza kubyerekeranye na money management. Amahera urumva. Yeah. Iyo ufise amahera ucumenye nyine baya playing kumya managinga kuyakoresha kuyagera. Niki rero money management? So money management ni ururimi rw'icyongereza. Ego. Nova yuko ari intunganyo y'amafaranga. Ukungene bitunganywa. Ukungene amafaranga ushobora kuyatunganya naho ufise igihumbi umenya ati iki gihumbi kugira kisinda conone ari cyo mfise cyonyene ndagikoresha ukuntu. Usanga imije. Kora rero utangure kutubwira tuguteze yompi nabariko baragukurikirana. Ya icyo nobwira abantu icyambere nuko bogenda bakagira subscribe kuri BOX TV kuri YouTube. Ego. Bakazi barakurikirana ibiganiro byacu bazohamenyera byinshi so. Muzobona ko ino logo Ego irogisa nkuku. Ego. Rero icyo bita money management. Ukuntu dushobora gutunganya amafaranga yacu tutayonone. Ndazi yuko abasore benshi batwagwa na byinshi. Ego. Ati nta muryango office yiwanje ngaba. Nimba ndigaburira haraba biwabo aronse dufaranga katwonona. Ama vibe ikirori agahobwa ugasanga umuntu mu nkino kubetinga. Ugasanga umuntu afise ibihumbi amajana 4 mu kwezi kumwe agasanga yayononye yahejeje yose ugasanga nta kintu kiboneka kigaragara yakoresheje. Ego. So musore uri kurankurikirana nawe nkumi ndetse nawe muntu wari wese uri kurankurikirana ugomba kumenya icyo bita money management. Niba afise ibihumbi 10 ndabikoresha gute? Ego. Icyambere kugira ngo ugere ku nsinzi neza y'ubuzima manza wirinde bino bintu bitatu. Irinde gutwagwa n'akaboregwe kundi inzoga kunywa ibiyawura mutwe. Ego. Irinde ibirori ama vibe ushaka buri kirori cyose cyabaye ugende ushaka ugumuja mu mapati ukora ama anniversaire usesagura amafaranga. Listen to this. Ego. Secondly thirdly icyagatatu irinde abakobwa ukivuze buke si kwirinda kubiruka kwirinda kubavugisha ukabinuba no bari muri societe ni bashiki bacu. Ego. Tuyage nk'abantu basanzwe wirinde gutwagwa n'abakobwa gutwagwa n'agahugu k'abakobwa cyangwa se shatse kuvuga yuko wirinde gutwagwa no kona amafaranga kuyaha abakobwa. No kuvuga y'amahero cyo yaherezayo ugatwagwa n'ubusambanyi kuko abenshi n'abasambanyi batwagwa nabyo amafaranga ugasanga yagiye. So ivyo ni bitatu rero umaze kuvyirinda ukirinda ibirori ukirinda kunywa ibiyayura mutwe ukirinda abakobwa muri rusangi ugeze ku rugero rwo kuvuga ati umviriza rero mumfise ibihumbi 100 ndabikoresha iki ukamenya ati ndacari ku rugero ruto ndagura impuzu y'ibihumbi 10 sigende gusa ndagura agapira k'ibihumbi 10 uri panaro y'ibihumbi 20. Ego. Sivyo ndaza kurya ibihumbi 10
ndaza gufata ibindi bihumbi 10 ndabigura amamega n'amayinite hama ibindi bihumbi 50 babibiki hama ibyo bihumbi 50 ubitse ni waronka yandi uzokoresha amapursa ndakubwiye hama uzogera ku rugero rwo kuvuga nti umva umufise imiliyoni izi n'izi murashobora gukora umugambi n'uyu ego kuko umushahara urumva umushahara n'umushahara mugabo kandi akazi niko dukeneye gukira kiwacu turashobora gukorera aba boss nivyo kuko nibaguma biza amahera menshi why not natwe dushobora gukira ubuzi bwacu why not dushobora gutanga akazi natwebwe urumva ucujana dushobora gufata amafaranga twaronse tukayabika neza tukayamanaginga neza ku rugero rwiza tutayononye tutasesaguye cyangwa ukayabitsa abantu bakera nibo bari baratangaje mu byerekeranye no kumena karende cyangwa ihembe iryambagwa bakabikamwo ijana bakabikamwo iki muri ibyo bihumbi 100 urumva yuko uciye ugenda ubikamwo nk'ibihumbi 5 uyamena ahantu ukazoza kumena usanga byaragwiri yuko ari byo byiza ego abazene rero turafise ikibazo dufise iyo turonse amafaranga ego ndashaka kwiryohera uriko natambuka ufise amafaranga cyakivide kikagufata uvumengo wuzuye ibiro ego umengo babakobwa re ubwibone ni bubi umuntu aragira ubwibone kugira aronse amafaranga acagenda kereka bagenzi biyo yuko yagize gute ya rose my friend my brother my sister if you get money reka kuyereka abantu wereke yuko waronse money ego cyo bita management money management kiratubuza kwigaragaza ego kiratubuza kwibona money management kiratubuza kwiyerekana hari hose ugatuza baho mbere nkuko warubayeho ubeho neza ubeho neza n'abantu if you decide gufasha abantu bafashe apana arrogantly abagwaye kwibona amanyama kubera kufisha amafaranga ahantu hose ushaka kuja ugomba kugenda na taxi kugira ngo babone yuko ngize gute ukome iyo level cyangwa iyo step yo kugenda na taxi naho yagira gute naho yagera ko my friend let's we live as we live reka tube nkuko twari tubayeho mu gihe tukigerageza gusacinga money ariko hazogera urugero mu by'ukuri natwe tugera ku rugero rwiza no kuvuga ni umva ubu ndashobora kugenda na taxi nta kibazo ndashobora gwa telefone yo miliyoni nta kibazo mu gihe rero wari warubatse kazoza bica byoroha cyane mugabo mu gihe uko hari umuntu usanga afise ibihumbi 300 imbere n'inyuma sivyo ego akagurikira c'ibihumbi 150 akacagura igipantaro c'ibihumbi 100 n'aya mipira n'agakofera gakubitako amafaranga yose ugasanga umuntu yambaye ikirato c'ibihumbi 150 sha yambaye igipira kigugwa amafaranga ibihumbi 80 uravyumva mugabo mu mufuko ugasanga nta n'ibihumbi 10 afise ego rero money management ico kintu kirabituza kubaho ku rugero rutangana na wewe no ego nk'akaruriro rero wotubwira kubyerekeranye n'ugwaruka ingene bo bigenza kubijanye n'ugwaruka ugene bo bigenza ni cyakiri navuga nibirinde kuko ugwaruka n'abantu bari vulnerable ku bintu byo kwiryohera ashaka rose amafaranga agende kunwera ukabare kazimvye ashaka rose amafaranga agende mu birori ayonone muri ibi nabiriya by'ibirori niyo mpamvu raguma ahantu h'ibirori ndahagarara cyane kuko abajene benshi barakunda ibirori ico bita rero money management abajene munyumvirize money management kugira ngo dushobore gutunganya amafaranga yacu neza ego we have kwirinda ikintu cyose coza kitwonorera uburyo bw'amafaranga rero ndabana BOX TV money management online woyihanura iki kuvyerekeranye n'ugwaruka BOX TV iri hano kugira ngo ibafashe byinshi BOX TV ibigisha ukuntu ushobora gukorera amafaranga alinye
ubu ufise telefone ugasanga rero ca kinini navuga money management uguze telefone y'ibihumbi 500 mugabo ugasanga nta musaruro igiye kukuzana ugasanga uri kurasamara n'amafaranga uba wononye Facebook urasamara gusa Facebook WhatsApp kuyaga n'abantu gusa kuyaga utuntu two ngaho nabwo iyo ari aho gutumira mbeba byita gute gutumira inviting canke bya bindi vya prospecting byari byiza rero umwanya wacu tukoresheje iki neza neza urashobora gukora prospecting ugatanga information nzima inviting abantu inviting bagakora follow up ugakora icyo bita spill over ukabinjizamo ico kintu izo zose ni intambuko tukwigisha muri BOX utarose ingene ukimusigurira neza ukamushira aba expert aba expert babijejwe kandi bavyigiye rero niko ndavuga umaze kugura telefone y'ibihumbi 500 icambere umutahe wa mbere wa Rose my friend niyo telefone y'ibihumbi 500 canke arenga canke ari umunsi waguze yitwe gusa ya Android. Umaze kuronka iyo telefone waguze ikindi naco ugomba kumenya mbega how can I ni gute noshobora kuyibyazamo umusaruro so that's why business online we are there yango tubigisha so dukorera muri Bicol House niveau ya kane numero 19 niho dukorera aha muri centre ville birabana n'ubushengero rwa orthodoxe fugato arwande gato ya Stade Noir rero uhageze urashobora kubaza ati mbega business BOX TV ikorera canke expaging ngo tugiye kwimuka kuko budukorera aho expaging ikorera kuko BOX TV irakorana na expaging ngabo rero ambavuye ko dukorera aho BOX TV aho expaging ikorera tugiye kwimuka iyindi biro hanyine muri centre ville tugiye tuzobamenyesha vuba tuzokorera ariko aho uri hose uri hanze uri mu cyumba uri muri douche urihe hose washaka kudukurikirana biciye kuri YouTube kuri Facebook page kuri TikTok Instagram hose turahakorera urashobora gusacinga BOX TV hama ukadutora vyoroshe canke ukandika muri commentaire canke ugasaba inimero uzozihabwa kuri izo mbuga nyene hama ukonsita abantu umenye ukuntu ushobora gukoresha business online musubira kutwibutsa izina ryanyu imbere yuko tubwira abantu yuko tuzosubira ikindi gihe akazina ni Jed Iranzi urakoze neza Jed nundi munsi tuzoguhamagara murakoze cyane ndi hano kugira ngo nze ndabitabe naci